ndacindeye imana irafashe ndahura n'abantu ndasi mukuru wanje yari aho yari yarimukiye mu bindi araza kumusaba nyene ngo tugaruka kuvuka twaragaruye mukuru wanje yamweze akabi ko tugaruye kabiri akipari ikindi pale kiwanja kidalo muryango mwana no bapande bayakubaka mukuru wanje yamweze yaho nabura yaho atwara cyane gasangwa amazi baranyiriye abana ngo Jesi ndakagurisha ngo yimfunze nyamasarani cyo byose none kabanyakwa heko ko mukuru wanje yamweze iwaje kwiga bari basaba abo kaje yampaye ko mukamumorera urisha hama akakuza amaso bijyana abantu ku mata abakuza n'abana umuryango wawe cyo kibazo none cyatari kwishyura kuri icyo kibazo yabajije yavuze yuko asanzwe afite itongo uwavugana yamuhaye ariko kandi akaba asanzwe afise umuryango abana avuga yuko afise ingorane yo kuja kwivuza ariko akaba ataburyo aronka. Iki kibazo rero ni ikibazo nkoramutima kuko dusanzwe tuzi ko itongo ari bwo butunzi nyamukuru bugize umuryango, kandi iki kibazo gifiswe n'abatari bake baba bariko baragishikiriza. Aha rero duca twibaza tuti mbega uwo yashikirije ico kibazo ubwa mbere na mbere koba ari ukugurisha itongo, ahubwo icokorwa mbega abana biwe barafise umutima wo gukunda umuvyeyi, boba bafise uburyo bwo kugira ngo bacunge iryo tongo umuvyeyi yifuze nabo basigarana iryo tongo kuko niryo tunga bafise bakiriho, kandi niryo tunga rizotunga n'abana abuzukuru b'uwo mutamu. Rero ngaho ubwa mbere na mbere n'ukuraba mbega abo bana biwe nta buryo bohereza uwo mutama akaja kwifuza, ahubwo aguma ababaye, kandi kugurisha itongo naryo ariryo tunga ry'uwo muryango. Tumuhanuye ko nk'ubu zikosha tumuhanura agenda kugurisha iryo tongo ko ntituzi neza na neza ingene abo bana biwe bifashe, ariko burya ubutungane turatanga n'impanuro tumaze kubona uwo muvyeyi, tukabona n'abo bana biwe, tukabona ibyo bafise aho bagarukiriza, nuko aribo bofata ikibazo mu minwe bakavuza umuvyeyi kugira ngo bacungure iryo tongo rizoguma ari ubutunzi bw'umuryango. Mu majambo make umwumviriza abamwumviriza ego cane ego. hama n'ikindi twofatikanya n'abajejwe intwaro baho hantu hasanzwe aba kugira ngo turabe ingene dufatikanije, kanatsinda dusanzwe dukorera mu nyabumwe kugira ngo ingorane zishitse tuzitorere umuti hamwe kugira ngo dufashanye kuraba inyishu y'ico kibazo. Murakoze. Jambo kirwanya bikorera bicuguruye nicyo mwisho kibazo twabarijwe na Patiri Jean Noel bavuga kuvyerekeye abafungwa mbore bezwa abantu bari kugwe, hari n'abandi mbere bafungwa batagira amadosiye kugira ngo dushobore gutahura kumwe ico kibazo bisabwa ko tubanza tugatahura kumwe ingingo zitandukanye ziri mu ibwirizwa ryatewe ku mukono mu mwaka wa 2017 bigenga ingene imanza z'ivyaha zitohozwa, ziburanishwa, zicibwa,
zikongera zishyirwa mu ngiro. Nibyo hariho ivuga ko uwo sentare yafashe ingingo ko arekurwa yoca arekurwa. Benshi rero baca bahagarara kuri iyo ngingo imwe gusa, ariko hari izindi ngingo z'iryo bwirizwa riha ububasha umushikirizamanza mu gihe uwarekuwe na sentare arenze yidegemvya ashobora kuba umutekano muke mu gihugu canke nawe nyene akagira umutekano muke. Mu gihe rero yungurujwe urubanza bikagaragara bene umuntu arekurwa. Hariho kandi ingingo iri mu ibwirizwa rigenga sentare ntayiguzwa, yoyo iratombora neza ko mu gihe umushikirizamanza yasavye isambura ry'urubanza uwo muntu afunzwe ashobora afunzwe. Rero kugira tubitahure kumwe bisabwa yuko izi ngingo zitandukanye zigize ibwirizwa rigenga imanza ziburanishwa, imanza z'ibyaha ziburanishwa tuzitahura kumwe. Ni muri iyo ntumbero kandi dufatanije n'abo dusanzwe dusanga ibikorwa turiko turategura neza kugira ngo dushobore gusigurira ingingo zitandukanye abenegihugu batandukanye bakunda gushikiriza ico kibazo, kuko byose bikorwa hisunzwe ingingo zigize iyo bwirizwa. Rero ikibi nuko bamwe bahagarara ku ngingo imwe bagaca babona ko ibyo basaba bitegerezwa guca bimukorwa batabanje gusoma izindi ngingo z'iryo bwirizwa. Rero turizigiye yuko nitwagira ico kiganiro abenegihugu batandukanye bazoshobora kubitahura. Patiri Noel yabajije n'abakunzi bakagira amadosi. Ngaha twoma kumenyesha yuko kirazira kikaziririzwa yuko hagira gufunga umwenegihugu adafise idosiye. Abantu baba bagikora nk'uko ni abantu baba bariko barahemukira urwego rw'ubutungane, kandi ubutungane turafashanya n'intwaro. Iramwakurikiranye cane yuko na mugenzanje umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yihanije rwose yuko inyamiramabi kizira kikaziririzwa yuko ifunga umwenegihugu atadosiye afise. Kandi noneho kiretse uko nuko imbere yo kumushira mu gasho yobanza kumenyesha umutwara. Iyo nizo mpanuro duha n'abashikirizamanza. Rero umuntu yoba agifunzwe atagira dosiye, yoba ari umwenegihugu ataramenya kwitabariza. Tugasaba rero uwo wese azobona ko afunzwe atagira dosiye atabaze hakiri mu maguru masha. Turazi yuko musanzwe mufise amanimero y'abajejwe ubutungane mu gihugu cose, kuko aramanitswe ku masentare, mu maparke, ubushikiranganji bw'ubutungane nimero ziramanitse. Uzokwisanga afunzwe atagira idosiye aca atabaza, ubwo nyene azoca atabagwa ikibiriraho. Rero ofise na mikoro negani gusaba abarundi uzoba ari mu kibazo, inimero ni za telefone ni 79 ubusa 10 amajana 218 hamwe na 68 amajana 469 ijana na 37. Ariko kandi nkabasaba ko vyoba vyiza mwanditse ubutumwa, kuko hari aho mu telefone ugasanga nk'ubu twicaye ngaho kuva mu gitondo nawe uriko arifata telefone, mwobikora cane mukoresheje ubutumwa bwanditse, haba kuri ku butumwa busanzwe canke kuri WhatsApp nibwo bwokorohereza kugira umuntu ashobore kubibona hanyuma agire ico avuze. Kuko telefone hari amutelefona usanga umuntu ari mu bihe adashobora kwishura. Yego, dusoza gatoya Patiri Noel yabajije
Patiri Jean yongeye kuvuga ati muri abo bafungwa bagira amadosiye yavuze izina ry'uwitwa Jean Claude Butoyi kuri dosiye y'ababikira biciwe mu Kamenge. Ego ku bijyanye n'uko hari abafungwa ngo batoba bavurwa mu gihe barwaye, tubanza kumenyesha yuko mu gisata aho abafungwa bafungirwa hama hariho abajejwe bavura. Igihe rero boba bafise indwara abajejwe kubavura badashobora kuvura, nibo babanza kubimenyesha bakavuga ati uri dushoboye kuvura. Mugabo icyo dukunze kubona ni uko abafungwa bonyine bahagarara bakavuga yuko bagomba kuja kwivuza ahandi mu gihe uje kubavura aho bafungiwe ataravuga ko yananiwe. Ibyo rero twosaba abafungwa kubavanira n'iyo ngendo, kuko igihe baramutse bafungwa nuko bafise ibyo bagirizwa, ntiboca niyo bavuga bati dukeneye kuza kwivurizwa aha canke hariya, mu gihe abajejwe kubavura batarigera bavuga ko bananiwe kubavura. Mu gihe rero abajejwe kubavura bavuze yuko badashoboye kubavura, vyama vyabaye haca hafatwa ingingo zishoboka bakajanwa iyo bashobora kuvurwa, hanyuma bagasubizwa aho bafungiye. Ariko igihe cyose bibavuga ko twebwe dukeneye kuja kwivuriza hariya, aba bajejwe batavuze ko bananiwe, ivyo ntibishobora gukorwa. Hanyuma kuwo bavuze yuko nawe adafise dosiye, uwo mufungwa yarumvirijwe hanyuma akagira ikibazo kijanye n'amagara yo mu mutwe, aravurwa kwa Rojanti, arafise imiti aha yarafata, kandi nta muntu w'iwabo aza kumubaza kugira mukurikirane. Ari ngaho, ari mu